Bene data ndabisubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muracari kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana yo mwijuru ku buntu bwayo bukomeye isubiye kutugirira kugira ngo dusubiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Byukuri Yesu araryoshe kandi agomba kutwigisha ubugira kandi kugira ngo turushirizeho kumumenya no gusobanukirwa neza abo turibo. Imana ishimwe. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo naho turi mu isi ngo ntiturabisi. Kandi iyi si turiko ikorerwamo ni kibuga ca Satani, niko novuga. Satani akorera hano hantu kandi natwe nyene Satani ntadutinya. Nico gituma rero uyu munsi numva bimbereye vyiza kugira ngo tuganire kuvyerekeye ngo abana b'Imana turabantu ki. Ushobora kuba wibaza uti mbega ivyo bintu azaye n'ibiki? Abana b'Imana turabantu ki? Abana b'Imana turi bene Mana nkuko nyene ijambo ry'Imana ribivuga. Turi mw'isi ariko ntiturabisi. Yesu yaradusengeye avuga ngo simbasabira ngo bakure mw'isi, ngo ariko ndabasaba ngo barinde wa mubi. Yesu nashimwe. Hari ijambo rimwe nagomba ko tuganire riri mu gitabo ca Yohana igice c'19 hariya ku murongo w'10. Nuko Pilato aramubaza ati, ntaco umbarira? Ntuzi yuko mfise ububasha bwo kukurekura kandi mfise ububasha bwo kukubamba? Aha Yesu bari bamujanye kwa Pilato kugira ngo yiregure kuvyo yavuze ko ari umwana w'Imana, ko ari umwami w'Abayuda. Ashitseyo nkuko muvyumvise baramubaza bati, ngira ntaco ufise wireguza kuri ibi bakurega? Yesu ngo arahora. Imana ishimwe. Aranuma ntiyagica mubarira gushika aho ijambo yagomba kuvuga ribonera umwanya waryo wo gusohoka. Ahoze ngo Pilato ngo acaramubwira ngo nuko Pilato aramubaza ati, ntaco umbarira? Ngo ntuzi yuko mfise ububasha bwo kukurekura kandi mfise ububasha bwo kukubamba? Hano mw'isi dufise abantu badufise kububasha kandi barabikora, kandi Imana nishimwe kuko yabashizeho. Ku kazi ufise umushefu ashobora kukugira uko ashaka. Hari amategeko ashobora kukugira uko ashaka, ya mategeko akakugira uko ashaka. Mu rugo ufise abagufise kububasha. Ahantu hose tugenda tugira abantu batugira kububasha canke abo twebwe nyene dufise kububasha. Imana ishimwe, ivyo Imana yabigize ko biba gutyo kandi niko biri. Na hano Pilato yari afise akazi kiwe, amubajije aranka kumwishura, uwundi acavuga ati, mbega wibagiye ntavyuzi ko ngufise kububasha? Yesu Kristo we, iyumvira umuntu ariko arabwira Yesu ngo amufise kububasha, kandi ni koko yari abufise. Ku murongo w'11 rero ngo Yesu aramwishura. Haleluya. Iri ni nagomba ko tuvugana ko inyishu yavuye mu kanwa ka Kristo Yesu. Ngo aramwishura ati, nta bubasha wari ufise kuri jewe kiretse ubuhawe buvuye hejuru. Imana ishimwe. Mwene data uri kurankurikira, abo bose ubona bagukoresha, abo bose ubona bagufise kububasha, niko biri. Nta bubasha bagufise ko kiretse babuhawe buvuye mw'ijuru. Nukuvuga iki? Ngaruka kuri rya jambo twamye tuvuga yuko iyi Imana igomba kuguhana ikoresha
swati koresha abo mukorana bakakwanka canke bakagusuzugura canke bakakugirira uko bashaka kose ariko nta bashaka gufise ko kiretse bavuye mu ijuru. Ishobora gukoresha uyo mugore muryamanye canke uwo mugabo muryamanye akagushira muri eta wowe nyene wumva yuko ubabaye, siwe nta bubasha gufise ko kiretse abutawe buvuye mu ijuru. Ushobora kuba ari umwana wivyariye akakumerera nabi ukababara, nawe nta bubasha gufise ko kiretse abuhawe buvuye mu ijuru. Bisobanurwa ngwiki? Kurya imodoka ishobora kuza wambaye neza uri kurigendera mw'ibarabara ikaza ikagukubita ikagusura kw'ibishanga, impuzu yawe yera yose igacafura, ukaba oblige gusubira inyuma naba bishoboka ukagenda ukayihindura kubera yuko Imana itashaka ko wambara iyo mpuzu. Uko nyene niko ishaka gukoresha uwo ari we wese agakora ico Imana igomba kugukorerako kugira ngo bikunde bimere nk'uko Imana ishaka. Yesu abwira Pilato ati nyamara jewe nta bubasha wari ufise ko kiretse ubuhawe buvuye mu ijuru. Uko niko n'abana b'Imana biri. Ico Imana ishaka iratuma abantu mw'isi bo kugikora. Mu minsi yashize twaganiriye ku ijambo rivuga ngo ibintu byose Imana irashaka kubikoresha gukora igikorwa cayo. Nuko rero ushaka kuvuga uti mbega kungirira neza byoca hehe mu ngwane nk'ibyoca hehe? Rindira uzobona neza y'Imana. Yosefu ntiyarazi ko ari ineza yova mu kugurishwa na bene nyina, ntiyarazi ko ari iciza vyovamo, kandi akiri muri ibyo bihe by'ingorane ntiyabibona. Yumva umubabaro ingene yagurishijwe na bene nyina, ariko igihe byashika yarabonye ati aha kumbe Imana yari ifise umugambi. Nawe we nakugira inama ureke kwiheba, ureke kubabara, ureke gusuhuza umutima nkaho umenga Imana yaraguhevye. Ntiyaguhevye, ahubwo ineza y'Imana muri kumwe. Bihagararemwo neza, iyo shuri rihagararemwo neza, urirangize vuba uje kuri etape ikurikira. Data arafise byinshi byo kukwigisha. Nimba Imana yaraguhezagiye ikakwigisha ishure ry'ubukene, Imana ishimwe ikubikiye n'ishure ry'ubutunzi. Haleluya. Uraba umaze kugendesha imodoka, ibyo kurya bikagwira muri frigo, amakonti akuzura amafaranga, uraba ingene bizogenda. Birakunda, ni etape ikurikira. Uvuye mu bukene uja mu butunzi. Wewe nawe uri mu butunzi wicayemo, Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Na wewe niba utarinjira mu ishure y'ubukene, hari ico hajije, kuko utazi abakene ngene babayeho n'ingene babayeho mu kurindira Imana. Canke ushaka wa ariho watanguye uyu munsi ukawugeza, ariko niba ugeza utarinjira muri iyo shure, niyo shure yakurindiriye. Ndashima Imana Data wa twese ahoraho, abari muri Kristo Yesu dufise indya Data yatubikiye. Imana nishimwe. Ariko niri jambo nagomba kuvuga, abo bose ubona ko bagufise kububasha, nivyo barabufise, kuko yagusuye yagushize munsi y'ukuboko kwabo. Ariko ntaco bazokora atari ico Data azokwemera ko kigushikako. Nuko nkuko nyene Yesu yabivuze, Yesu yari munsi y'ukuboko kwa Pilato. Nico gituma yavuze ati mubambe, akabambwa. Yari afise ububasha, ariko ubwo bubasha atari Data wo mwijuru abirekuye ntibikunda. Nuko rero uremeshezwe mu mwami, ijuru rirakwitayeho, Data arakwitayeho, uri mwene Mana, ureme. Ntuhinde umushitsi, ntiwiganyire nkaho umenga karabaye, ntikabaye kuko Yesu muri kumwe. Imana ishimwe. Abandi bari muri izo ngorane wewe urimwo ni benshi bariyahuye kubera ibyo bibazo urimwo, ariko ubirimwo kandi ushima Imana. Izo ngorane urimwo zo mu rugo, benshi baziciyemwo baratabaromoka birabananira, mugabo wewe wicayemo kandi ushima Imana. Ni byinshi
si uko warusha abandi akaranga, si uko warusha abandi ubwiza, apana, ariko ineza y'Imana tugenda tuyibona ku munsi ku munsi. Nta kintu na kimwe gifise ico kugira data wo mwijuru atavyemeye. Rero wihangane, ivyo urimwo umenye ngo data bifisemwo uruhara, agomba kukwigisha kugira nawe wigisha abandi. N'uyu murongo nagomba ko tusangira kugira ngo turushirizeho kurema, tuzi neza yuko tweho ijuru riraturaba, waba uri wenyene, waba umukoresha wawe atakubona, waba umugore wawe canke umugabo wawe atakubona, ijuru rirakuraba. Nico gituma twebwe ntidutinya ngo nakarambona canke ntambona. Oya, data arakubona. Waba uri wenyene mu nzu, data arakubona. Waba uri wenyene hanze, data arakubona. Nico gituma dutinya Imana, twubaha Imana, kandi iyo nawe iratwubahiriza. Iyo Mana yo mwijuru iratugira neza, iraturereye abana, iraturereye urugo, iraducungira urugo, iratugira neza. Donc uko tuyiha no tuyiragiza ivyacu vyose igenda bidukorera. Mwene data, muhindukirire Yesu, nawe umuhe ikibanza, nawe acunga ivyawe, kandi akurongore, kandi akugirire neza. Kumenya ko ufise Imana bizokurinda ama stress, kumenya ko ufise Imana bizokurinda vya bindi vyose bituma abantu bose biyahura, kumenya ko ufise Imana bizokurinda kwiganyira, kuko iri jambo nta bubasha umuntu numwe agufiseko w'inyama n'amaraso, kiretse ico Imana ishaka ko kigushikako, ituma naka vyose bikagushikako ku neza y'Umwami Yesu. Imana yo mwijuru iguhezagire. Ndagomba ku cigwa gikurikira tuvuge ku kintu berekeye donc imibereho yacu nk'abana b'Imana. Numva uyu munsi nugurutse kuganira na bene data, kuganira kugira ngo tumenye urugendo turimwo uko rusa n'uko rumeze. Twebwe ntitugendera kubiboneka. Oya, si uko ufise amafaranga menshi ngo ariho ucugira amahoro, apana. Si uko ufise ubukene ngo aba ariho uce uwa muri kurarira. Eka, donc uko tubayeho Imana yo mwijuru niyibizi kandi nibishimirwe. Ibidushikira ko byose ijuru niryo ribibona kandi niribishimirwe. Ubu ngomba ndababwire rero bene data, ikindi kintu nabonye co kwitondera cane. Twebwe ntitugendera kubiboneka nkuko nayiko ndababarira. Hariho ibindi bitaboneka bishobora kugushikako kandi utarubizi. Ndagomba kuvuga iki. Iki gitabo mukibona ni igitabo c'Imana, ni Bibiliya yera. Indani harimo amajambo y'ubugingo. Indani muri iki gitabo harimo amajambo y'ubugingo. Uko usoma wuguriye umutima, ushobora n'ijambo rikaguhindura umutima, bikaguhindura amahoro y'Imana akunzura muri wewe, umunezero ukuzura muri wewe kubera ibyo usomye muri iki gitabo. Hariho n'ibindi bitabo naberetse nk'iki gitabo, ucyuguriye ukagisoma ukaraba amajambo ariyo, ukayasoma ugasoma wuguriye umutima ubyinjiza, biraguhindura. Urinda ugiheza hariho icyo byamaze gukora muri wewe. Hariho n'ibindi bitabo bisanzwe by'ubwenge busanzwe bwo mw'isi. Iki ni igitabo cy'igifaransa cyitwa ngo Madame de Lafayette, cyitwa La Princesse de Clèves. Iki gitabo ni igitabo twakoresheje turiko turandika memoire. Harimwo amajambo menshi cyane arimwo usoma, cyane cyane ko usoma ugomba kumenya ikintu cyose no kukimetriza no kuraba ivyo uri kuriga ushakamo. Urinda ugiheza hariho ico byasize muri wewe.
nariko ndavuga nti muri uru rugendo uri umwana w'Imana hariho ibintu ugendamwo ugasanga bikuzaniye ibintu utazi. Ndavuga iki? Iyo usomye igitabo nk'iki, ndamaze gushinga intahe kenshi y'iki gitabo. Iki gitabo nariko ndagisoma mu masaha 9 z'ijoro, hamwe nyene umuntu ari concentré, uri kurandika, uri kuragira nte. Yesu wangu, havuyemwo abadayimoni banyinjiramwo ndi mu biro ndi jenyene, nuko nariko ndakorera muhira nyene. Numva urana ndi jenyene mu biro muhira, umuyaga mwinshi unyinjiramwo gutya nkaho umenga n'umuntu ahusha umuyaga mwinshi, unzamwo umwuca mu kanwa, unuca mu mazuru. Nca numva uwo mwanya nyene numva umutima umenga urashwanya, umenga n'urukaratasi bashwanyaguye. Izo saha natabaje Yesu, ndavuga ni Yesu, mwizina Yesu, mwizina Yesu, mwizina Yesu, mwizina Yesu, kama shetani huna nguvu, huna mamlaka, shetani unaneshejwe. Nangwanye izo saha, nagwanye n'iyo mpembi inyinjiye ivuye mu gitabo ndiko ndasoma. Navuye ngaho umutima ugomba gushwanya, ko ngomba kugwa hasi, ngenda mfate uruhome mpaka ndashika mu cumba. Njashishikara gusenga, ndagenda no muri toilette ngenda mfashe ngoma mvuga mwizina rya Yesu, mwampemu mbe mwe musonke, mwizina rya Yesu musonke, mwizina rya Yesu musonke. Ngoma senga, nza numva wa muyaga nkaho uciye mu kanwa nyene ucura sohoka. Umutima numva urakomeye, mwami Yesu. Ncandonka inkomezi, wa mutima wari wamaze gushwanyaguruka nkaho umenga ni igikaratasi, uca numva umenga urakomeye, inguvu ziragarutse, canja kuryama. Bene data muriko murankurikira, iki gitabo uganije nagisone jenyene. Abo twariko turakorana memoire bose nabo nyene bariko barakora nk'iki, hari abandi bariko barandika kuri iki nyene, kandi ni igitabo gisanzwe. Ariko hari impemu mbi zaje zishokuruka hanyene zinyinjamwo ndi jenyene. Nuko yena ari umuntu asenga, nacense ndakemeya, ariko ubundi byari bimpitanye. Bene data, ushobora nawe kugenda ukirwa urasoma ibitabo ntumenye abadayimoni bari muri byo. Nico gituma kenshi uzova uheje gusoma igitabo kanaka, ugaheza ugasoma, waheza ukinjira ukagenda impemu mbi z'ubusambanyi zamaze kukuzura, ugaca utangura kugira ingeso mutamanye. Kubera iki? Kwa wabisomye mu bitabo wasomye. Nahora niko ndababwira nti turi abana b'Imana, turafise amarwa atugenga nk'abana b'Imana. Wirinde ibyo usoma, ntidupfe ibyo dusomye. Iki gitabo nagisoma kubera yuko cari cyo mu ishure, nabwiza gukora iyo memoire, nico nako ndakorako. Abandi barakora basoma ibitabo kumvo zabo bonyene, bashaka kwidokimanta, tuvuge nk'ibintu batari bazi. Ariko hari ibintu byinshi ari umutego w'abadayimoni, ni umutego wa Satani urimo ibintu bibi cyane. Kandi ibitabo byinshi byo mu ishuri urasoma uzorabe, n'ibitabo birimo ibintu by'ibisigo, birimo by'abantu basambanye n'abana bato, ancestor zuzuyemwo ibintu nyene byinshi by'ibisatani nyene. Twigeze kubaza mu professeur yatwigisha mu university, turamubaza tuti kubera iki ibi bitabo byose muduha hari ibitabo by'ibintu by'ibisatani, by'ibidayimoni, by'ibishanoshano gusa, nta bindi bitabo byiza mushaka kuronka mukatwigishiriza ko ibi mushaka? Yaciye avuga ati malheureusement nta biriho. None ni kubera ko atabiriho, nuko yuko atabantu b'Imana bashobora kugira amahoma meza bagashyiramo ibintu byo kwigisha abantu. Barahari, ibyo naho bovyandika ntibovyemera, parce que iyi si turimwo niyo abadayimoni, iyi si turimwo irafise inyigisho igomba gushira mu bantu. Imana dutabare, Imana dufashe. Bibiliya iratubwira ngo aha mwisi si wacu, ko twamaze kumenya Imana aha mwisi turi ingenzi. Bene data bakunze, twicare tumenya ngo aha si wacu.
iwacu ni mwijuru, niko Bibiliya itubwira. Haleluya. Ngo niho twiteze ko umukiza wacu azova. Rero tukiri muri uru rugendo, tukiri muri iyi nzira, bene data mwirinde, twirinde, wirinde nanje nirinde, twirinde uburyo tugenda, twirinde uburyo tuvuga. Imvugo zacu zibe imvugo zo kuvura abazumvise. Imvugo zacu ntizibe za mvugo z'abantu zo guhemana. Imana itubabarire kandi Imana dutabare cyane. Twebwe tugendwa n'amategeko yo mwijuru, kandi ayo mategeko nayo ariho, kandi iyo tuyarenze ko duhanwa turahanwa. Ntidupfa uko tugenze, ntidupfa ibyo turiye ngo nuko byose biribwa. Oya, nk'akarorero Bibiliya iratubuza, hari ibintu byinshi tubuza. Ntimukanywe biboreza ngo ariko mwuzure mpemu yera. Ntiwumva naho wamega byari biryoshe, n'abandi bakavuga ati biraryoshe, ariko twe Bibiliya bitubuza. Bibiliya ikatubwira ati imborerwa ntizizoja mu ijuru, ariko n'ibindi byinshi n'izindi ntambuko nyinshi. Imana idufashe, hari ibintu byinshi cyane dukwiye kugira twirinda. Rero nk'abantu b'Imana, uru rugendo turugendemo nk'aho ari urugendo runyerera, aho utambutse ukwiye gusaba amaraso ya Yesu, uhora kuzigama, uhora kugire neza kugira ngo umere ukugenda. Bene data, ko twemeye kuja muri iyi nzira, ni inzira y'uko umuntu atagenda uko ashaka, ariko ni inzira ifise amategeko yayo. Ni inzira ifise amategeko yayo, kandi ni inzira ifunganye. Ntitugenda uko tuvyumva. Oya, umuntu yogenda uko abyumva ntiyoba ariko aragenda mu nzira ija mwijuru. Mu nzira ija mwijuru turongorwa n'Imana, tukarongorwa na mpemu yera, tukarongorwa n'ijambo ry'Imana. Rero kwari kugira gusa dukeburane, kugira ngo umuntu wese amenye uko agenda muri iyi nzira. Ntupfa uko ugenze, habanamba ugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntupfa ibyo ukoze, oya, ugenda urasaba Imana kugira ngo ikurongore. Haba hariho tuvuge nk'ibintu ari ngombwa kubikora, nk'akarorero nk'iki gitabo nababwiye, cyangwa ibindi bintu muri kuriga, kubera yuko utabuze impemu iri inyuma y'ivyo bintu, mwene data ubikora usenga, wizitije amaraso ya Yesu, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe c'ingaruka kibi kiva ku mugwanizi kigushikira. Turi mu ntambara, kandi aho duca hose duhura n'abasi b'abadayimoni baturindiriye, ariko Yesu adufashe kandi adutabare. Dushima Imana kuko itaduheba, dushima Imana kuko iri kumwe natwe, dushima Imana ko yemeye kuzobana natwe. Nuko rero bene data, tugendere muri uru murongo mwiza w'ijambo ry'Imana, tugende dusoma ijambo ry'Imana, tugende tumenya ngo ikimana iracanka, kwicanka rero nanje ndakiretse, naho nari ndagikunda, kubera Imana itabikunda ndabiretse. Nuko rero Yesu abahezagire. Yari iyo mpanuro novuga, canke yari amajambo meza nagomba kugira ngo dukeburane abari mu nzira ija mwijuru, tugende nk'abana b'Imana, kandi Yesu ari mu ruhande rwacu. Imana nibaha umugisha. Yari Françoise nyene, kandi nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Imana nibaha umugisha. Amen.